Abanyagihugu bafise amatongo ahitwa mu Kagaragara ni muri komine Mpanda intara ya Bujumbura batanguye kugira icizere bamesha ko kuva intumwa zivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu zishikiye muri ako gace kumviza ibibazo vyabo kuri uyu wa gatatu itariki 9 ukwezi wa Gitugutu uno mwaka bafise umwizero ko ayo matongo yabo bahawe n'inzego z'igihugu bashobora kuyasubizwa nkuko bitariho Auguste umwe muri abo banyagihugu ahabisigura. Abo bashitse ni intumwa za leta y'igihugu cacu c'u Burundi dukunda. Twabonye ko leta yatwitayeho bari baje kuraba ingorane dufise hano mu Kagaragara kubw'amatongo yacu tutakiyarima. Kumbure batwijeje yuko bagiye gufata ico kibazo mu ntoki bagikurikirane bazokwicara ari uko ikibazo cacu gitoye inyishu. Kubw'ivyo rero turakengurukira leta yabarekuye bakaza kuraba baje bava mu biro vy'umukuru w'igihugu ni intumwa za leta zijejwe kuraba ingene abene igihugu bariko baratunganirizwa. Twebwe twaberetse ko ayo matongo hamwe tutoyasubiramwe ko twohava tugira ikibazo. Twaberetse na vane inywesha imirima, twongera turabereka n'ikibanda dukoreramwo, turabereka n'imyimbu ingene ihora igenda, turabereka n'imashini zo gutonora umuceri. Twabiberetse byose bagiye babibonye. Batubwiye yuko bagiye kuvyihweza kugira ngo bazoce babitutunganiriza vuba. Twavyakiriye neza cyane kuko batwijeje baratwemeza neza ko bagiye kudutunganiriza. Umukenyezi Makurata we avuga ko bakiyarimamwo bimbura vyinshi bagatunga imiryango yabo agasaba ko botunganirizwa vuba. Twege turashima neza kubera abantu twari twaduze hariya kuri ntare tuja gutakambira kugira ngo badukomorere imirima ya twarima tukagaburira abana. Hari aho twatera udusombe tugateka tukagaburira abana, hari abari mu muceri bakimbura twese tukaryoherwa. Nawe twashimiye uwo muntu ko twamwituye akaba yarungitse abaza kututunganirizwa akaza kuturabira ingorane dufise. Oswald Sinzi umunsi nawe ntaja kuri abagenzi we ariko agasaba izo ntumwa zavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu kwitwararika ico kiringo cyo gutorera umuti ico kibazo bahawe kugira ubuzima bubandanye. Tubwe ibiganiro twagirana n'abashitsi bavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu twabishimye cyane kuko baje bafise intumbero yo kuraba ikibazo dusanzwe dufise igihe kitari gito kijanye na delimitation yadutwaye amatongo yacu dusanzwe turimiramwo. Ibiganiro rero twagiraniye n'intumwa zavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu twabishimye cyane gose kuko bafashe n'akanyo ko kugendera ibibanza dusanzwe dukoreramwo twimburiramwo imyimbu iva muri ayo matongo. Ibibanza twahawe nk'ingabire na leta irimwo ibibanda imyimbu aho twanikira. Rero twashimye uru rugendo rwatubera urugendo rwiza cyane. Babonye n'imashini twaronse imashini ya kijambere twahawe ingabire kandi kugira ngo abene gihugu twanaye gutera imbere nkuko ikivugo cya leta kivuga yuko umwa wose uronke ifungura umufuko uronke ico ubika. Rero twe twashimye cyane kuri urugendo rwavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ko rwatubera urugendo rwiza cyane ko basubiye inyuma batwijeje yuko ikibazo cyacu bagiye kugifata mu minwe kandi mu maguru masha bagiye kudutunganiriza. Izo ntumwa zavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu zemereye abo banyakagaragara kwico kibazo bagiye gukemura aho babijeje ko uku kwezi kwa Gitugutu kuzohera ico kibazo camaze kuva mu nzira.